za wanacheka itsinda bigira kuri 6 kuri kimwe bakombensa buri wese abona ati equipe kabisa credit kuri bo kabisa. Uno munsi rero turumvise ko equipe itwara Madrid yerekanye no vuga ngo ibintu bidasanzwe kandi n'abakinyi bava w'ikipe itwara Madrid berekanye performance zabo nziza, ndavuga abo ba Vini Junior ba Fede Valverde ba Jude Bellingham ba Kylian Mbappe ariko yakina muri rusange ku munsi w'ejo. Ico ni cyambere. Nta uca niyumva ikibazo kivuga kiti rero buriya ngo urukino rwiwe rwa mbere rwitwa no vuga ngo Carlo Ancelotti muri Real Madrid muri Champions League yari yatsinze equipe itwa Galatasaray ibitsindo 3 kuri kimwe. Uwo ninde ni witwa nde? Carlo Ancelotti muri equipe yitwa nde? Real Madrid akanayinjiramo. Umugoroba w'ejo rero uwitwa Arbeloa nawe aje akoza kadasanzwe atsinda equipe yitwa AS Monaco atsinda ibitsindo 3 kuri kimwe. Uvuga ngo uwitwa Carlo Ancelotti yakoze aho kazi kadasanzwe, uno munsi witwa Arbeloa nawe nyene yaje gukora akazi kadasanzwe kandi atsinda ibitsindo 3 kwa kimwe. Ndabasha niyumva ikibazo kivuga ngo ko twabonye muri Real Madrid uno mwaka wa 2025 tufata ino sezo ya 2025-2026 tukabona Xabi Alonso araje muri equipe ya Madrid, ntitwabona ubwiza bwa Vini, ntitwabona ubwiza bwa Kylian Mbappe nkuko bikwiriye naho yatsinze ibitsindo, ntitwabona performance za Jude Bellingham, ntitwabona performance za Fede Valverde n'abandi bakiye batandukanye. Ubwo ikibazo turavuga ngo muri Real Madrid witwa Arbeloa ntiyobaje kuba kemura ikibazo cananiye witwa Xabi Alonso muri equipe itwa Madrid ibona yisora. Je nababwiye ikintu kimwe numva ntanguye kwizera amasezerano uno Arbeloa yasezeraniye umugwi wa Real Madrid cyangwa uburongozi bwa Real Madrid ko agiye gukora ibishoboka byose abeho igikombe. Ivyo rero ntanguye kuvyizera kubera iki? Sindavyizeye ngo ko abatsinze ibisindo bigira kuri 6 oya. Ahubwo ndavyizeye kubera yuko ndiko ndabona Real Madrid ikirakina uno munsi. Real Madrid irakina ibintu kumva ko ikirakina je yayo nyene. Ikirakira ibintu vyubakise ibintu bubatse. Ega kare kuri Xabi bakoresha ikintu cha individuality. Mose aza gukina ivyo washoboye. Bivuze gute rero wewe Vini turazi ko wakina ibi nivyo vyiwawe bikine nivyahimba bikaza guhura bikanywana n'ivya Mbappe sawa. Wewe Mbappe kina ivyiwawe turazi ivyo ushoboye nivyahimba bikaza guhura n'ivya Jude Bellingham sawa. Turaronka iyo ntsinzi. Bikaza gutuma rero tuza gusanga rero Real Madrid intsinzi yabo bayize kuri Mbappe gusa kuko bazi yuko Mbappe ari washoboye gutsinda ivyo bisindo vyinshi. Mbappe adahari biragwe kubona kushobora kubona ko Real Madrid itsinda. Vini vya bintu vyiwe ariko kini vyiwe nyene nkane kagerageza gufata ivyiwe ngo abihuze n'ivya Mbappe. Rero mu gihe utekuragerageza ivyo vyihuze n'undi mukinyikana kuza gusanga ivyo wabifise aho bigarukira. Ivyo bigarukira gucenga nibakuvunura gwa hasi batenge iyo kufra niwagira imana bakakuvunira muri box batenge iyo penalty mu nk'ico gitsindo. Nivyo bintu bari basigaye bakina. Ariko kuri Arbeloa urabona ko yagerageje kubaka ikintu ati ndazi karite ya Vini. Ndazi karite ya Mbappe, ndazi karite ya Jude Bellingham. Rero birasaba yuko karite ya Vini ni Mbappe na Jude Bellingham ngirageze gukora ikintu ndabihuze. Bivyari ikintu kimwe ciza. Ndazi ko Ardagira ashoboye ibi, ndagerageza ibya Ardagire, uburyo byose ndavyubaka ndabamenyereza uburyo bashobora kubihuza bize gutanga ikintu kimwe. Umva yubatse ikintu ca collectivity mu mugwa Real Madrid kana kanatsinda ico cari gikenewe. Kugira rero iyo collectivity habe mu mugwa wa Real Madrid birasaba rero gutegura vestiaire. Utume Vini yumva ko afiringa ko Real Madrid ari muhira ateza kugwanira urugo rwiwe. Utume Mbappe yumva yuko ba Vini ba Dida ari umuryango ari abantu bamwe, Ardagira na Jude Bellingham ari abantu bamwe. Hari abantu bamwe bavuga ngo Ardagire ngo na Jude ntibohuza. Eske kuri Arbeloa ntibahuje? Ibi bice binyereka rero ubushobozi bw'umumenyereza ubwa mbere na mbere yamaje agatahura umugwi yongera atahura n'abakinyi biwe. Rero kujya Arbeloa yagerageje gutegura abakinyi biwe, kariteze abakinyi biwe yarazize ko arazibona arazitahura acagerageza kuzihuza nico naraye mbonye mu ijoro riheze. Eske Vini yatanze assist zingahe? Zitatu. Eske muri zo zitatu nayo yahayemo Mbappe ako je munyite Vini. Eske Mbappe kuvuna mutse munyite Vini kabisa. Eske Mbappe twa dusanzwe tumenyere. Eske Mbappe twa dusanzwe tumenyere kugira ronka igitsindo kenshi bisaba ko amanza kuronka penalty. Ejo hari penalty mu bisindo byose yatsinze. Hari penalty yigeze bamwe. Eske Jude ntiyatsinze nawe nyene ku munsi w'ejo. Ibi binyereka iki rero? Arbeloa yatahuye abakinyi
karite zabo aza kuzihuza azubake zibe ikintu kimwe zikorane bagire je collectif ariyo nabafashe kuronka ivyo bisindo vyinshi. Reka mu nkundire gato duhere ko cyo no kwita kuno mugabo bita Xabi Alonso bire konza kwinjira ku mugabo bita Arbeloa neza. Frank Bere bamaje ijambo rivuga riti Ego. mbega Alonso yagowe niki muri equipe ya Madrid ku munsi wejo abagabo barazi ibibazo byinshi banye equipe itsinze yashiye yishura avuga ati Alonso ni umumenyereza mwiza ibintu yakoze muri equipe ya Bayer Leverkusen ni bidasanzwe ariko iyo uje muri Real Madrid nusabwa kuba umumenyereza muri muca kintu usabwa kuba umuyobozi icyo no kwita manager usabwa gutunganya ibijyanye n'uburinganire bw'abakinnyi mu bwambariro nta bintu by'imikenyero biba bikenewe muri ekipe kuri mu cyo kintu ndakumva ubu ufise abasare muri ekipe benshi bashobora kuza guhindura urukino mu kanya gato nko gukubita urugoyi umva ibyo bintu yashikirije bita Frank Bere ndavyumva yabaye Madrid arahazi uyu mugabo bita Xabi Alonso agishika muri ekipe ya Madrid yahise avuga ngo umukinyi atazokora pressing umukinyi w'umunebwe ntari muri filosofi za ekipe yanje ati n'ikibanza bizonagorana ko kironka aho ubwa mbere aratangiye polemique muri ekipe ubwa kabiri ahita aravuga ngo nta mukinyi ari titirene indiscutable muri ekipe yanje sauf Kylian Mbappé Lotte na Thibaut Courtois abakinyi babiri abaramaze kubatora ngo abaramaze bwa buringanire bwa ekipe bwo basitari bari muri ekipe abaramaze kuba azana abakinyi babiri bari hejuru y'abandi sivyo arirengagiza mbega Vini ninde muri ekipe ya Madrid arirengagiza abandi bakinyi ba Jude Bellingham ni bande muri ekipe bamaze gufasha iki ekipe ya Madrid ubu tuvugana sofa mbega mu bakinyi bari muri ekipe ya Madrid ni Mbappé n'ubita Thibaut Courtois aribo beza gusumba abandi benshi muri ekipe ivyo arabishyiza ku ruhande arabyibagira ubwa mbere arateje polemique hehe muri vestiaire ekipe kabakandundura kuri match El Clasico umwe mu bakinyi ariko arakina neza urukino ahita aramusora hanze muri wita Vinicius Junior Vini ahita ashyira mu mutwe ko yahise avuga ngo arabizi neza ko agize yavuze ngo abakinyi batse ni babiri agashyira mu mutwe aravuga ngo n'ubundi atanga kunyereka yuko undi mukinyi akiritse hano akaransuzugura ibyabaye mwarabibonye hariya ngo ni Xabi Alonso uyu mugabo bita Arbeloa agishika yise avuga iki Vini ni umukinyi mwiza abwiriza ko mari mu kibuga mu gice aba ari mwiza sivyo Vini ni umukinyi mwiza abwiriza kuba ari katwe ngano muri ekipe yande ya Real Madrid sivyo araje ubwa mbere atankuzana umwuka kuri wa mukinyi bigaragara ko yari yasizwe ku ruhande nande na Xabi Alonso amugarura ikizere amerike ko akeneye kuba mu nzu yande ya Real Madrid mu by'ukuri tujya gukotinga ivyo Frank Bere yavuze biragaragara ko muri ekipe ya Madrid na hantu imikenyero iba mike ahubwo iko gikeneye giki kubalansa ubushobozi bwa buri mukinyi mbega Fede Valverde ajejwe ko muri ekipe ya Madrid afise agaciro kangana gute mbega Vini afise agaciro kangana muri ekipe ya Madrid ukagira balance uburinganire bwa buri mukinyi siko Arbeloa ubwa mbere ikintu cyo kujera n'igiki kumva ko Vini yo kumva ko ari muri ekipe ya Madrid kandi akeneye kuba hari ahantu bise bigaragara mu buryo bw'imikinire match ya UEFA Champions League niwe mukinyi abaye mwiza abana man of the match mu rukino mu gufasha ekipe ya Madrid kwitwara neza assist 3 n'igitsindo kimwe ubuje karakinamwo ni bwa bundi bwa Vini tumuzimwo ariko yumva ko ndi Vini ndi hano ndi muri ekipe buri wese arumva ko mfise akamaro hano Iretse mera kurande gwanjere tugiye kuraba ivyo Arbeloa yasinye muri ekipe ya Madrid biragaragara ko n'umugabo yatanze icyo no kwita agaciro kuri umukinyi yubaka bya binini bibwirizwa kuba muri ekipe ya Madrid byuko buri mukinyi yumva ko ahari afise agaciro kaho hantu n'uburinganire bukwiye nivyo byafashe uta Arbeloa kuza kwitwara neza mu rukino bituma ekipe ya Madrid igaragaza urukino nuko ati urugero dasanzwe tuve ku izina rya Arbeloa nawe murumvise ko ekipe itwara Madrid ariyo novuga ngo nimba twabonye urugero rw'abakinnyi bamwe na bamwe abo ba Vini abo ba Jude Bellingham abo ba Kylian Mbappé Lotte ba Fede Valverde presque nk'abakinnyi uvuga nka bose baye abakinnyi beza kubera ko uwitwa novuga
Arbeloa nawe arashaka no mu kiganiro yanatanze hariya yanavuze amajambo akomeye cyane avuga ngo ati mu gihe ekipe yitwa Madrid yobandanya gukina kuri uru rwego ati Real Madrid ishobora gutahukana ibikombe vyose tuko turakina kugeza muri kano kanya nawe ntacashikuza nawe avuga ngo niba abana bakina kuri uru rugero ntacashikuza ngo bafise amahirwe niyo amahirwe barayafise niyo Monaco tuko turavuga ko si ekipe ubona ko ihagaze neza no mwaka w'inkino kuko yavuze akajambo kavuga Real Madrid ishobora Obijyo jambo ishobora yavuze tugiye gutwara Muri jambo ishobora none uvyumva wari wize none ndimo ishobora nivyo ivuze ngo ishobora urumva birashoboka canke ntibishoboka kuri ko te gushoboka birashoboka cyane kuko ni equipe ya performance neza ikira mu buryo bwabo twabigoretse ko yakinye mu buryo bwa equipe kinamwe muri philosophy zayo uburyo bw'imikinire bwa equipe no kubagaragaza ku munsi w'ejo banabibyaza mu musaruro mu bisino bitandatu reka tuvuga ati birashoboka cyane ko yoza kwitwara neza mu gihe banakina kuri ya nabonye kira kina ku munsi w'ejo ariko aracyari kare imbere yo kujija tukarambega Arbeloa araza kutugarantisa mu buryo bw'imikinire mu gihingo kingana gute mbega araza kwananya performing mu abakinyi ba performing mu buryo bumezuku canke araza kutumira nka Zabi Alonso yatanga inkino zambira atsinda ibitsindo byinshi banashaka atsinda akonvenka bikaza kurangira imbere y'amakipe akomeye agiye kugaragaza urugero ruto mbega na Arbeloa araza kuba abana muri bonne continuité bonne forme nziza ya equipe nkuko yabigaragaje ku rukino rwa Monaco nizo kunya tukaraba ariko so far so good ubu tuvugana equipe ni nziza kandi nzima yagaragaje urukino rwiza rure exceptionnel kabisa ndavuga ati ebana hano nako ndabira match nabatsi ubundi Madrid twashaka yariye iyo twashaka kubona yari nyene ubundi bari mu biki bariko baragwirana mu bigori bari mu bisanzwe bakoze match nziza kabisa idasanzwe tugende tujya ku izina rya Vini Junior naryo ryariko rakorana uvuga ngo akazi kadasanzwe umugoroba wo ku munsi w'ejo nkuko wibona wanashaka yatsinze igitsindo aza kuba hoberana n'izina rya Arbeloa ati warampaye icizere imbere yuko mvuga mu kibazo novuga ngene ko tuvugana ko nagomba nze mvuga amajambo novuga wanashaka uwitwa Vini Junior yavuze inyuma y'urukino ahajije kuba MVP ajije kandi no kugira gutsinda ibitsindo gitsinda gatanga na assist cyangwa 3 Vini Junior yavuze amajambo avuga ati jewe ndi umuntu kandi turababazwa n'ivyo abantu bavuga vyose atariko uko iminsi 2 canke 3 iheze haba hariho ayandi mahigwe yo kwerekana ivyo dukora vyose turi muhira imyaka iheze yabaye igoye kuri jewe kubera ko ntageze hamwe nkina nkuko ndavyifuza ariko vyamari vyiza kubana kuko nifuza kuba hano igihe kinini haravugwa ivyo kongereza amasezerano ariko ndacasigaranye uwundi mwaka hano turatekanye kuri ico kintu fise icizere kuri Perezida Florentino Perez kandi nawe arakimfiseko dufitaniye imigenderanire myiza cyane kandi vuba turagikorera ko nta gihutihuti kiriko kirabaho baramubaza amajambo akomeye kuwitwa Zabi Alonso aravuga ati sivyo ati kuko bamoje ikibazo kivuga ngo mbega urugero cyangwa uruhara rwawe rwo uruhara guko Zabi Alonso yiruka muri Madrid wowe nawe uravuga ko iki aravuga ati sivyo na gato sino kwigera nkora ivyo bintu tijewe ndahari kugira ngo nkine ntange ivyo mfise vyose mu kibuga nataka kuvuga amajambo le ntangura mbavuga amajambo kugira ngo twumve namwe mu madetail cyangwa namwe mu biri bimwe mu vyo yavuze n'ivyo tugomba ko turatugirako yego Vini Junior mu kiganiro cyo ku munsi we twavuze ngo mbega ko Arbeloa yabavuze amajambo ko mu cizere gikomeye ho bariko tukubara ko Vini Junior agiye kugaragaruka ejo urukino tukivuga amajambo akomeye twace tubona Vini Junior aza agakora ibintu bitandukanye hari ikinyamakuru cyamuhaye amanota 10 ku 10 hanabonye cyamuhaye amanota 9 n'ibice 4 ruvuga ngo ibintu vyose presque vyose babikere mu kibuga yabikoze Vini Junior ku mugoroba w'ejo mwamunyishije gumeze gute Vini Junior wo ku mugoroba w'ejo ubwo niyo bagarutse muri kwa rwego rwiza twamonye sizo ya 2024 canke igihe yatwara FIFA the best undi amwita Vini Pro Max ku munsi w'ejo nabonye Vini Pro Max kabisa 17
komeye cyane kabisa. erega Vini ubundi ntiyigeze aba mubi, ahubwo Vini yabuze umubano mwiza. Wazi bona Ridiki uzurabe nk'akarorero umwana w'imfuvyi atafise abavyeyi, eske n'umwana afise abavyeyi babayeho ubuzima bumwe? Oya ntibisa kira ataci yaronka abantu bamwegera. Nubwo woyonka abantu bamwegera gute, hari akantu gategerezwa kubura. Wowe nubwo umubabara ntuzomubabara nkuko se yo mubabaye canke nkuko mama we yo mubabara. Uri kuranyumva? Rero Vini novuga ati mu mugore do Madrid yarasiga habaye nk'imfuvyi, bavuga ati ngo agati kagirane ngo kuma gasenya kakigirane kuma kakikoko, sinzi ukuntu bavuga uwo mugani. Kuma kakikoko. Uri kuranyumva? Ati bitandukanye na Mbappe, byari bitandukanye gute? Nagumye ntanga karorero kenshi. Vini wa Carlo Ancelotti sivyo ntiyavuga amajambo, ntiyaterana amajambo n'abafana, yaravuga. Eske ayo majambo yaratumye adahabwa amahirwe yo gutwara agashimwe ka Barodoro? Ayo majambo yaratumye atisanga mu bakinyi babiri ba mbere baranze umwaka? Bikuranyumva? Eske uno munsi kuri Zabi Alonso niho hoza kumbwira ngo Vini ngo yasubiye inyuma ngo kubwa amajambo, ngo gutera amajambo ngo ntandera afise? Ega Vini nuko nyina ameze. Vini w'amajambo niwe Vini, niwe kamere yiwe. Hari umuntu uza gusanga ariko ameze n'ubwogira gutata ko muhindura, ahubwo wiga ukuntu ushobora kubana nawe. Uri kuranyumva? Ndakumva. Erega uno munsi n'abasuma bagenda basenza Imana bagiye kwiba, bavuga ati Imana uramfasha simfatwe, kandi Imana ikamufasha ntafatwe. Eske ntagiye gukora icyaha? Iba yamwihojeje. Abeshera Imana iba yamwihojeje ntimufasha. Imana ntihaniraho. Ega Imana ntimeze nk'abantu roba. Ihaniraho mo frère. Imana ntimeze nk'abantu. Reka no guhaniraho. Imana ntimeze nk'abantu. Ega eske Imana akarorero akazuba keza kazi nikakira babi nabeza. Erega kera Imana iracagura ngo ati bajye abantu beza nibakigwe nako kazuba. None base mpamvu ngo byabaye ni kubera iki? Uzoshimire burya Yesu yakoze ibikomeye. Oya ivyo twari kubizamo cyane. Tume ngo tuvyinjemo cyane kuko undi turi mu kiganiro cy'umupira. Nta kibazo ni nka example nakomvye gutanga. Urakoze. Uri kuranyumva? Rero neko navuga ikintu kivuga giti Vini yarabaye mu mugore do Madrid agera muri vya bihe urugero rwiwe rusubira inyuma, ariko wa mugore do Madrid ni wa mugwa ko kugira ngo umufashe kuduza urugero. Eske Mbappe gishika mu mugore do Madrid yashikise bimeze gute? Mbappe gishika yarameze nko kwameze no munsi. Yashitse ari wa mugwa batangwa kuvuga ati ahubwo twariyibwe.